yacu twishimira ikwiye amashimwe. Reka tusome mucete Pawulo yandikiye abigaratiya, turasoma mu gice cya kabiri. Cete Pawulo yandikiye abigaratiya, turasoma mu gice cya kabiri duhereye ku murongo wa 11. Haravuga ngo ariko Kefa aje muri Antiyokiya mugisha impari imbona nkubone, kuko yari nibimutsindishije. Kuko abavuye kwa Yakobo batarashikayo basangira n'abanyamahanga, ariko bashitseyo ariyonjorora arabanena, kuko atinye abo mu bakebwe. Kandi n'abandi bayuda bahumbana nawe, bitaye ko na Barnaba atwagwa n'ubwo buhumvyi bwabo. Ariko mbonye badaca mu nzira igororotse nk'uko kuri k'ubutumwa bwiza kuri, mbaririra Kefa imbere ya bose, niko witondera ingeso z'abanyamahanga zitari iz'abayuda, kandi uri umuyuda ugobera ute abanyamahanga kuba nk'abayuda. Imana idufashe cyane. Mwicare muruhukire mu mwami. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Kadusangira aya majambo y'Imana. Ndagomba tuganire ngo dutinye Imana, hanyuma tugende nk'uko bibereye abera. Dutinye Imana, hanyuma tugende nk'uko bibereye abera. Ndagomba kuvyiyibutsa, ndagomba kubibwira ababatijwe, ndagomba ngo umuntu wese muri twebwe atinye Imana, hanyuma tugende nk'uko bibereye abera. Haleluya. Uruvo muraruzi? Uruvo muraruzi? Muraruzi? Rurangwa niki? Sa? Rurahindagurika. Rusa naho rugeze. Ruje mu modoka iwawe ruca rusa n'imodoka yawe. Rugiye mu murimi wawe rusa n'umurima wawe. Kwinjiye mu nzu ruca rusa no mu nzu. Uruvu. Hari ikindi kiranga uruvu. Ikindi kiranga uruvu. Uruvu rurashobora kuvyimba. Rukongereza uko gwangana, rukavyimba mu mwanya mutoya, rukaba runini kandi gwari rutoya. Nico ni kiranga uruvu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Nagira ndakubwire ngo Imana ikurinde kuba nk'uruvu. Imana indinde kuba nk'uruvu. Uruvo rusa naho rugeze. Uruvo rurahinduka rukavyibuha kandi gwari gonze mu mwanya muto. Nanje nagira ndakubwire ngo nk'abakristo nitube abahindagurika, dusa nabo tugezemwo. Impamvu nuko jewe nawe nk'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bambuye umuntu wa kera abozwa no kwifuza ku ruhendo, bakambara umuntu musha. Haleluya. Abakambara umuntu musha. Dukwiye kuba abahindura abandi, ntidukwiye kuba abahindurwa n'abandi. None nitwagera mu kabare tuzose nabo mu kabare? Hemwe. Nitwagera mu kabare tuzoce dusa nabo mu kabare? Oya. Nagira ndakubwire ngo ube wewe. Ube udahindurwa n'abandi n'abagenzi, ariko ube ubahindura wewe. Nukabe nk'uruvo mu izina rya Yesu. Nukabe nk'uruvo mu izina rya Yesu. Yesu agiye mu bantu, yagendera abantu bose, mbere murazi ko banakunda no kumutuka abafarisayo, bati wewe ugasangira n'abanyamahanga. Ntuze witwaze ngo na Yesu yahora agendera abanyamahanga ngo none aje kutubuza kugendera abanyamahanga. Yesu yagenda afise intumbero. Yesu yagifise intumbero yo guhindura abanyamahanga. Kuko abamutwenze yaciye ababwira ngo rega sinazanwe n'abakomeye, nazanwe n'abagwaye, nazanwe rero muri ko murita ko badakomeye, reka ndabagendemwo kugira ngo ndabavure. Yabafise intumbero yo kuvura abagendeyemwo. Haleluya. Kubwo gutinya Imana tubabera, tugende uko bibereye abera. Kubwo gutinya Imana
atari ubwo gutinya papa, atari ubwo gutinya mama, atari ubwo gutinya abagenzi. Uyu mugabo Kefa twasomye ngaha yagiye muri Antiyokiya, amaze gushikayo agenda yarakijijwe, agenda yubaha Imana. Bari bafise ibyagezwe bibabuza kudasangira n'abatakebwe. Kefa amaze gushikayo ngo aboneka ko ibimutsindisha, aboneka ko ibimutsindisha. Ntukagira ikigutsindisha mu izina rya Yesu. Urazi ko hari igihe abantu baturaba bakatubonamwo ibidutsindisha. Ngo aboneka Pawulo ashitse amuravye abona Kefa arafise ibimutsindisha, amuravye nyifata, amuravye ngenda abona arafise ibimutsindisha. Hanyuma abavuye kwa Yakobo ngo baragenda muri Antiyokiya. Kefa yarasangira n'abanyamahanga, ivyo abanyamahanga byose bagira nawe nivyo yakora. Hanyuma bavuye kwa Yakobo, Kefa babonye ataba n'abayuda, aba n'abakizwa mbisa, acari yonjorora ava muri babanyamahanga ntiyongera gusangira nabo, mbere ngo acatangura kubanena kugira ntiyerekane yuko yari muri bo, kubera ko abonye bene data, abonye abavuye kwa Yakobo. Yarazi ntahe yabavuye kwa Yakobo uko imeze, aravuga ati aba ni bene data, aba n'abayuda bene wacu, bazohava bandega. Hanyuma ngo acari yonjorora, atari kubera kijijwe, kubera atinyende abavuye kwa Yakobo, atinye bene data. Hanyuma Pawulo ngo aradundumigwa, aramukankamira abantu bose ngo bakoranye, aramubwira ati wewe Kefa, nta soni kubera iki uri umuyuda ukagenda nk'abanyamahanga? Kubera iki uri kuragobera abanyamahanga ngo bagendere mu nzira y'abayuda, ariko nawe utari kurayigenderamo? Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Tugende nkuko bibereye abera, kandi kuko tudatinye iki abantu. Kefa yiyonjoroye kuko atinye abantu. Hariho abantu mu gihe cya Yesu bamukurikira, ariko kubwo gutinya abantu bakanka kuvyatura. Baramwakira bakumva ko bamwemeye, bakumva ko bamukunze, ariko kubwo gutinya abantu bagaca babinyegeza. Cyane cyane ngo abakuru, usomye muri Yohana mu gice cya 13, Yohana igice cya 12 ku murongo wa 42 n'uwa 43, haravuga ngo yamara no mu bakuru benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibavyatura, kugira ngo boye gucibwa mu isinagoge, kuko bakunda icubahiro cy'abantu kukirutisha icubahiro c'Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. N'abakuru bo mu gihe cya Yesu baramukunze Yesu, barumva ko bamwemeye mu mitima yabo, ariko ngo batinya kuvyatura. Eka ni watinya kuvyatura, agakiza kawe kazoba kari hehe? Abandi bazomenya gute ico wakiriye kiruti c'abandi? Ngo nabo nyene banka kuvyatura kubera iki? Batinye abafarisayo, kandi ngo bagashaka kuzigama icubahiro cabo. Ngo bari bakunze icubahiro gusumba guhabwa icubahiro n'Imana. Imana idufashe. Icoma muri iyi minsi heze niho namye niga ku cubahiro c'abantu n'icubahiro kiva ku Mana, guhabwa icubahiro n'abantu no guhabwa icubahiro n'Imana, guhagarara mu cubahiro wahawe n'abantu no guhagarara mu cubahiro c'Imana. Namye ndavyigako nsanga umuntu yahawe icubahiro n'abantu agaca ahabwa icubahiro n'Imana abahiriwe. Nayo icubahiro c'abantu baragufena ngo barakubashe batakubashe, kandi icubahiro c'abantu gifise garanti, ariko icubahiro c'Imana ntigihera, utaciyambuye ntigihera, utaciyambuye ntigihera. Erega umuntu yubasha Imana nayo imuha icubahiro. Haleluya. Ubandanije kuyubaha, shaka usaze, shaka n'amahera batayufise, urubahwa tu, kuko nyene icubahiro bari muri wewe. Haleluya. Aba bakuru rero barakunze Yesu, baramwakira, ariko ngo batinya kuvyatura. Kandi dusabwa kuvuga ubutumwa bwiza mu ngeso.
none aba bakuru bari batinye kuvyatura, ni gute bari kuza kuvuga ubutumwa bwiza bagashingira intahe Yesu babivugisha kanwa canke mu ngeso zabo? Baratinya ngo yuko icubahiro kibavako. Burya naba hari ngaha mu Burundi wacu bumva bakunze Yesu ariko bagatinya gutagaza icubahiro c'abantu. Nasanze ngiye kubasengera, hariho abantu kumbure Yesu bagashuha bakavuga ibyo bintu nivyo nukuri birakwiriye uwo mugabo ko umuntu amwakira nivyo bagashuha ko kanya bagashuha mbere bavuze ngo duza n'ikiganza bakakiduza gake gake bakakiduza kandi vraiment mu mutima babikunze. Mugabo basohotse bagatangura kubatwenga ngo wewe wari wadugije ikiganza kandi wewe wari wagiye hari imbere wari eka kandi isha yari byarimwo mu mutima eka kwari ukwigirira gusa ngo none we nubizi kwari ukwigirira gusa kwari ukwigirira kubera atinye gutakaza icubahiro c'abantu bakakirutisha icubahiro c'Imana. Imana idufashe cyane. Bene abo bantu bariho babakuru, erega hano bavuze abakuru nibavuze abandi bavuze abakuru abo bantu rero bariho tuzoze turabasengera. Ndagomba kuvuga ngo twakiriye Yesu tukambara wa muntu mushasha birakwiye ko tuvyaturisha kanwa. Aho nshaka kuvuga na babandi bene data hariya bageze ikirenge mu cya Yesu, birasaba ko muvyaturisha kanwa. Nimuve ngaha nimwashika hariya hamwe mukorana ngo mubihishe kuko mutinye gutakaza icubahiro. Barashaka bakwirukane no mu kazi, mugabo ugatanga zoba ari muzima. Nuzu utinye kuvyaturisha kanwa nk'aba bakuru ko byabagende vyature mu muryango uvyature mu bagenzi uvyature kandi iyo ni sokre uzoba uri kurashimangira agakiza kawe. Urazi ko uzoba uri kuragashimangira, urazi uko ubandanya kuvyatura ko ari kuzokumva uri kurakomera. Vyature ariko kandi twongere kugenda nk'uko bibereye abatura Yesu. Uyu muri iyo misi ya nyuma muri iki gihe isi kirashirana n'ivyifuzo vyayo nk'uko twabiganiriye cagihe, abantu bavuga Yesu wo kumunwa ariko Yesu atari mu bikogwa nakaga. Iki gihe tugezemwe mu Burundi ni fieri kugenda na Bibiliya cyane mu bihe bimwe ni fieri kuyigendana cyane kuvuga ngo Yesu ashimwe ariko none mu bikogwa niko biri. Yesu ari karashimwa. Ubutumwa bwiza tubuvuge mu ngeso, burya nibwo butumwa bwiza bwa mbere. Nukuri nubwo tuvugana badutumye babandi bo kumusenyi ngo tugende ngo tubwire ngo abantu ngo yuko ngo igihe kiri hafi na mahoro reka tugende, ariko tubanze tubuvuge mu ngeso, tubanze tubuvuge mu nyifato, tubanze tubuvuge mu nyambaro, tubanze tubuvuge mu ngendo. Imana idufashe cyane tugende nk'uko bibereye abera kandi kubwo gutinya Imana. Haleluya. Iyaduhamagaye nk'uko yaduhamagaye ari yera, bikwiye natwe ko tubabera. Haleluya. Yo nyene niyo yivugiye ngo ni mubabera nk'uko nanje nduwera. Ko wavyemeye kuba uwera genda nk'uko bibereye abera, kuko iyaduhamagaye ni yera kandi nigendana n'abatagenza uko igomba. Rero reka tugende nk'uko bibereye abera, kubera iyo yaduhamagaye kubwo kuyitinya no kuyubaha. Reka tugende nk'uko bibereye abera. Bino bihe biragoye sinobabesha. Haleluya. Gutinya abantu usomye mu Migani igice cya 29 ku murongo wa 25 haravuga ngo gutinya abantu no kwikwegera data. Murongo wa 25 gutinya abantu nukwitega umutego ariko uwizigira uhoraho azoba amahoro. Imana idufashe cyane. Gutinya abantu nukwitega umutego kandi nivyo kweri. Gutinya abantu nukwitega umutego wewe nyene usanga waguye mu mutego kubwo gutinya abantu, ariko uvyatuye ugashira amanga ugasanga ibintu bigenze neza, ugasanga aho wari wibaza ngo abantu baraguca ahubwo bahindutse abakubaha.
haleluya, kuko babona icyabaye muri wewe, icyahindutse muri wewe. Ariko ugiye kubatinya uzoba uri kuritega umutego, bazovuga ngo hama rero ngo uvuga ngo warakijijwe. None vuga rero, vuga ibyo bya Yesu twumve. Usanga uri kuritega umutego kuko uri kuratinya, nturi kurabivuga, hanyuma uca usanga waguye mu mutego. Imana idufashe cyane, haleluya. Petero yaranditse aravuga ngo mwubahe abantu bose. Nitwasabwe gutinya abantu. Aravuga ngo mwubahe mu cete cya mbere igice cya 2 umurongo wa 17. Aravuga ngo mwubahe abantu bose. Ntihanditse ngo mutinye abantu bose, mwubahe abantu bose. Mukunde bene data, mutinye Imana, mwubahe umwami. Abavuga ko bose ibice byose, mwubaha abantu bose bakwiye kubahwa, waba mukuru waba muto, turakwiye kubaha abantu bose. Kandi ibyo tugomba ko batugirira natwe tubigirira abandi. Nitwubaha abantu natwe bazotwubaha. Hanyuma arabongerera ko ngo mukunde bene data. Abantu bose ibyo bategerezwa kugirirwa, mubakunde bene data, mubakunde. Kandi turanasabwa kubagirira neza abantu bose, ariko cyane cyane duhereye kuri bene data. Hanyuma arababwira ngo mutinye Imana, mutinye Imana. Imana niyo gutinywa, Imana niyo gutinywa. Murazi gituma dutegerezwa gutinya Imana? Ifise ububasha abantu batadufiseko. Imana ifise ububasha bw'uko yovuga ngo pfa ugapfa, mbere ikagukororera no muri Gehinomu. Ariko umuntu arafise ububasha bwo kukwica, muga nta Gehinomu yogushiramwo warakoreye ijuru. Urumva ko afise aho bugarukira umwana w'umuntu. Ariko Imana yo irafise ububasha bwo kukwica ikagukororera no muri Gehinomu. Rero tuyitinye, hanyuma tugende uko bibereye, uko yaduhamagaye. Ni yera, niyo yaduhamagaye. Bikwiye ko natwe tuba abera, tugende uko bibereye abera. Haleluya, haleluya. Tuyitinya, tujugumira, tureke gutinya abantu, tureke gukorera Imana kubwo gutinya abantu, tureke kugororoka kubwo gutinya abantu, tureke kuvuga Kristo kubwo gutinya abantu. Noneho nitwabatinya, Yeremiya niwe yabwiwe ngo niwe abatinya nzoguteza kubatinya gose gose gose, uranduka umutima ahubwo. Haleluya, haleluya. Dutinye Imana, ntidutinye abantu. Imana idufashe cyane, haleluya. Nitube nk'uruvo ruhinduka aho rugeze. Niwagenda mu banyamahanga sindakubujije ngo uhebe inshuti, ngo uhebe ngo abagenzi, ariko uzobugiye ufise intumbero iyihe. Genda ufise intumbero. Mbega ugiye kubarokora? Mbega ugiye kugira icyo babwiye? Tutabahinduye bobo bazoduhindura. Kandi kugwa mu mitego biroroshe. Turakunda kuhaguruka umuntu akagenda yiruka ngo agiye kuramutsa abagenzi, ngo agiye kuramutsa abo bakorana, ngo ugasanga ntitwanasenze kandi dukijijwe. Utagiye usenze, utabahindo noneho utanasenze nta nabuzohindura. Bazoja mu nkuru zitagira umutwe n'amaguru, nawe ujemo. Ucuhindura ibara, ucusa kwa kundi nabo basa, ucuvuga nk'uko bavuga, ucukora nk'uko bakora. Imana idufashe cyane. Ku kazi tuhabe, ariko dutinya Imana. Ku kazi tuhakorere, kuko abo dukorana bose sabakijijwe. Turakorana n'abanyamahanga, ariko sindababuza kuja ku kazi. Genda mukore, ariko ugenda usenza Imana. Uvuga uti abo ku kazi sibo bazompindura, ariko ni jewe nzobahindura. Kandi wasenza Imana birashoboka. Urazi gukorera ahantu ukahava atanu umwe akijijwe. Nukuri asubira inyuma urabe. Ni bangahe mukorana wabwiye ubutumwa bwiza? Abakwegereye, ababanyi bakugize ko ubushobozi, ariko we nta bushobozi wabagizeko. Abo mukorana bakugira ko ubushobozi, ariko wewe ntabwo bagirako. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Gukorana n'abantu ururimi rukagobwa ku buryo
utavuga icyo wakiriye n'imiburiburu bashingira intahe yaho wavuye naho ugeze. Kandi burya kugira ubivuge neza niwivugira intahe, niwivugira ubuntu Imana yakugiriye, hanyuma uwumva bitarakunda kuvuga uvyerekane mu ngeso. Kuko hariho igihe wumva utararonka amajambo, naje haraheza akanya kugira ngo nshobore kurugoborora. Jewe n'isoni zarimwo n'ubwoba bwari na bwinshi kugira ngo ndarugoborore, haraheza akanya. Ariko uko imisi yaheze inyifato, hariho uwambaza ati mbega kusigaye umeze gutyo. Hariho ukuntu nakunda kuvuga ubukuru butagira umutwe n'amaguru. Hajya bimwe byo ugasanga wabatesheje n'akazi. Ubukuru bimwe byo hari abantu ngaha no ngaha bakiriho usanga batera inkuru kabisa bageze mwabo bamenyeranye. Ugasanga nabantu batwenza. Hari igihe byanshikira rero nkaja muri izo nkuru. Hanyuma mu nyuma ndahora ndashira kwigufure. Hanyuma barambaza bati mbega byagenze gute? Babaranyugurira akajyango. Ndababwira nti Yesu yaranyugaye umunwa wo kuvuga inkuru zitagira umutwe n'amaguru. Warakijijwe? Ego. Narakijijwe. Ubu narakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Nurazo nja ndaheraho yarangiriye neza. Urazi ukuntu nari ndusha, nkaca ntanga. Urazi ukuntu yanduhuye nari niruhiye. Ntireka sha hajya navuga ubukuru ngo nihe morale, ariko ubu simvuga amakuru yo kwiha morale. Oya, ndasoma ijambo morale ikaza. Niriwe ndavuga amajambo niyandavuza. Imana idufashe cyane. Ingeso nitwama ivyamwa mu ngeso nukuri abantu ubutumwa bwiza bwa mbere. Abantu bazokubaza mbega kusigaye umeze gutyo, mbega hamwe twahora duhurira ko tutakira, mbega babagenzi twahora ko wahora uza kuturaba kutakiza utoya. Ivyampimbara kera ubu sivyo bimpimbara. Mwumvise abakijijwe muti vyahora bimpimbara kera ubu sivyo bimpimbara. Atubuhimbagwa niki? Ubu mpimbagwa no kuba mu rusengero, ubu mpimbagwa no kuja kugira ruanje, ubu mpimbagwa no kugenda muri serire aho bavuga ijambo ry'Imana nkumva ndamerewe neza. Bace bakubaza cyangwa ucumubwira uti nawe uzoze tujane, utangura uvuga ivyo uhambije. Erega amajambo y'ubugingo utarayaronka urareka kubicurika. Hari igihe usanga uri kurahangana n'umunyedini, umuntu yabyigezemwe akagukubita amajambo ukumva uragize isoni, ukumva urababaye, hanyuma bikakubuza kuzosubira kubandanya. Mwibwirire icyo Yesu amaze gukora muri wewe, mwibwirire icyo umaze kunguka kuva winjiye muri Yesu. Hanyuma umutumire, ubuza amajambo umubwira, umutumire azoze kwirabira, azoze kwiyumviririza aho wavomye nawe ahavome. Haleluya. Tuvuga ubutumwa bwiza mu ngeso. Kanatsinda Matayo yaranditse muri iki gice c'indwi, aravuga ngo muzobamenyera kuvyo bama. Bazomenya yuko twakiriye Yesu ngo atubere umwami n'umukiza babonye ivyo twama. Si amajambo menshi tuzovuga. Oya, kuri uwo murongo wa 15. Kandi natwe kugira ngo ntitubeshwe dukwiye kuraba abantu ivyo bama. Hariho abantu bakunda kwibwira ati uyu muntu ibyo ari byo byose si uw'Imana. Muhakanya kugira ntuzosange, kuko turavyemererwa gusuzuma, turavyemererwa. Muhakanya umurindirire kuvya azokwama ejo, ivyo azokwama hirya yejo nivyo bizokumenyesha ko ari umuvugishwa n'Imana canke ari uwa Kristo vy'ukuri. Umurongo wa 15, mwirinda bigira abavugishwa n'Imana baza kuri mwebwe bambaye nk'intama ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Muzobamenyera kuvyo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cyama ivyiza, ariko igiti kibi cyama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigateregwa mu muriro. Kuko muzobamenyera kuvyo bama. Umuntu wese amvumereza ngo mwami mwami, si wazokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ivyo data wo mwijuru agomba.
benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira ni ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwabakora ibiziramwe. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo uburyarya siko gutungana. Haleluya. Tutagenze nkuko bibereye abera tuzosanga turi mu buryarya. Kandi iyo dutinya abantu ntidutinye Imana tuba mu buryarya. Imana ituravye itubona mu buryarya. Rero ntitugire uburyarya kuko biraseruka uko biri kose, bigaserukira abaturaba, bigaserukira abatwumviriza baravye ivyo twama. Imana idufashe cyane. Kandi kuko hariho umunsi w'urubanza rw'ikintu cyose, jewe nawe dutinye Imana, tugende uko bibereye abera, dutinye iyo Mana izocira urubanza umuntu wese itarobanuye ku butoni, itarobanuye ku cyubahiro, izocira urubanza umuntu wese itarobanuye ku butoni. Iyo rero aba ariyo dutinya. Tureke gutinya abantu, hanyuma tugende uko bibereye abera, twama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Abaturavye banezerwe no kuza kuri Kristo, abaturavye bumve bagize inyota yo kuvoma aho twavomye. Haleluya. Ariko nitwama ibibi ngo hari igihe cyo gucibwa tugateregwa mu muriro. Twebwe bakiriye Yesu twari dukwiye kwama ivyiza, abandi bakaturyako bakaryoherwa. Haleluya. Uwari umugenzi wawe akakuryako akaryoherwa. Haleluya. Jewe ndibuka umunsi umwe ijoro rimwe nariyumviriye aha ndiko ndishima ngo naramenye Yesu nk'umwami n'umukiza, ndanezerewe, nguwe neza, ndumva ko mfise amahoro muri Kristo. Kandi hariho umugenzi twagendanye, twakundanye, nakunze nawe arankunda, twasangira kabisi n'agahiye ataramenya Kristo. Nangura kuvyiyumvirako, none nk'ubu novuga ngo naramenye Kristo, none ko twakundana, none uko twafatana kugira ngo tubeho dukundana, kubera ko intotera intambuko ko yanyumviriza kera, ubuho ni hatonyumviriza ngo ndamubwira ibya Kristo. Aha ndashize agati mu ryinyo ngo ndiko ndaja mu ijuru, ngo mfise amahoro nawe atayafise, nitwa ngo naramukunda. Nangura kwibaza urukundo namukunda, hanyuma nzovuga ngo naramukunda yagiye muri Gehinomu, nanje nagiye mu ijuru. Amahoro mfise uyu munsi nawe atayafise. Numva iryo joro rimbereye iryo kurara amaso, ndiko ndiyumvira kuri uwo mugenzi, imihe twamaranye, ukuntu twabanye amahoro, ariko jewe nkaba naramenye ikiruta ibindi, wewe atari bwamenye Kristo. Hanyuma ndigira inama nca ndasenga, ndavuga nti Mana nukuri ndakwinginze, umunsi ukwiye ugeze uzunyugururira akaryango. Sinzi nimba ni naho handi nanje nahora ntaja, nimba we wahaja ntavyo nzi, sinzi uko bimeze, ariko ndagusabye kuko ari umugenzi wanje namukunda, nukuri sinomuheba gutyo ngo bigende uko. Uzumfashe uzushoboze umunsi umwe ntera intambuko, ndamubwira ibya Yesu, ndamubwire nanje ko wangiriye neza. Hanyuma ndashima Imana ko igihe gikwiye kigeze twahuye, kandi nasenze Imana vy'ukuri kugira ngo ndamubwire Yesu nawe amwakire, amahoro mfise nawe yagire, umunezero mfise nawe awugire. Uyu munsi ndamubonye ari muri Yesu ndanezerwa, nkavuga nti twarakundanye turabapagane, reka tubandanye dukundana rero turi muri Yesu. Byambereye umugenzi mwiza. Ndashima Imana ko uyu munsi turi kumwe muri Kristo. None bamwe gwawe mambo vipi? Babagenzi wawe ni gute? Nonaho agati washize mu ryinyo ngo uri kuraja mu ijuru, hariho umugenzi mwakundana atarakizwa, ariko arapfa aja muri Gehinomu, nta kuntu wosubira inyuma gatoya wasenze. Nupfe kugenda kugira ntuzosanga yagusumbije inguvu. Banza usenga Imana, usubire inyuma umubwire ibyo umaze kunguka, ibyo umaze kuronka. Uranezerwa muhuye nimba yarakwankiye ni sawa,
nimba waramubwiye bikanka ni sawa, kuko hari abo tubwira nyene ntibumve vrema, ntibavyakire, ntibabizemwo. Namahoro nimba waragerageje kubikuvako, nimba waragerageje. Ariko nimba utaratera intambuko ukaba ukimutinya, hariho kabaza, ukaba wumva umutinya, ukaba wumva utosubira inyuma, hariho kabaza. Senga Imana ivyo wungutse ubimuheko, senga Imana ivyo umaze kuronka nawe ubimuheko. Aya mahoro kandi usubijwe inyuma n'amahoro, usubijwe inyuma no kugira ngo nawe amererwe neza. Imana izogushigikira, imaze kugushigikira izomuguha. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nsaba amahanga ndayaguha. Niwasaba umutima w'uwo mugenzi wawe, yamara Imana izowukwima. Umutima w'umuntu Imana yowukwima gute? Izowuguha. Hanyuma usubire inyuma, uwamaze kwiyumva neza ko bihagaze neza, usubire inyuma umubwire. Uraza abantu twakundana, mukajana mukabare, mugakundana kubera mwaboregwana, ukamuheberayo muri kakaboregwe. Uwo mwasambana ukamuhebera muri bwa busambanyi. Birakwiye yuko dusubira inyuma. Twebwe tugenda uko bibereye abera, dutinye Imana, ariko nabandi tubazane. Haleluya. Nabandi tubazane, nitubatinye. Urazi ko ari abanka kubwira ubutumwa bwiza, abarongozi ngo bobanka, abashefu ngo bobanka. Hariho n'utinya umuyaya canke umuboyi ngo yoca agenda, aho karabaye nakaga. Dutinye Imana, hanyuma tugende nkuko bibereye abera. Haleluya. Twama ivyamwa bikwiranye no kwihana. Yaduhamagaye ni yera, igomba ko tuyisenga turabera, turabatunganye. Haleluya. Haleluya. Ababatijwe inyuma yo kugera ikirenge mu ca Yesu, hariho urugendo, hariho icyo ukwiye gukora. Bazokumenyera bajya wavuyemwo, bazokumenyera mu byo wama, kandi urakwiye kugira ingufu, kubera bakureza ijisho. Bavuga bati reka ndabe hamwe ndamuhaye iminsi mikeya. Uburyo niko bariko baravuga. Ego n'umuvyeyi akavuga ati genda nzoba ndaraba iyo bitera bije. Bakakureza ijisho. Abo mukorana ngo uyu munsi yabatijwe ngo tuzoba turabirabejo. Kubw'ivyo birakwiriye yukugira ingufu, ukagenda nkuko bibereye abera, ukarondera kwingeso zihinduka ku munsi. Ingeso zacu zivuga ubutumwa bwiza, imvugo zivuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Hanyuma babone ko vyahindutse vy'ukuri, babibonere mu bikogwa, babibonere mu mvugo no mu nyambaro. Hari iyo umuntu aba yahora, birakwiye ko umuntu ahindura n'inyambaro, hanyuma bakamenya yuko hari. Haleluya. 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 Tugende nkuko bibereye abera, kubwo gutinya iyo Mana yaduhamagaye, kandi Yesu ari hafi. Tugende nkuko bibereye abera. Igihe gisigaye ni gito gusumba igihe tumaze. Ni gito, imisi irahita vuba, kandi uko igenda benshi barapfa. Reka duhindure ingeso rero, reka duhindure ingendo rero, tugende uko bibereye abera. Wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora, bimenyekane by'ukuri ko hari uwo twamize. Birababaje kuvuga ngo Yesu ashimwe, ariko ako kanwa kahejeje kuvuga ngo Yesu ashimwe akaba ariko kabesha. Umuntu ageze aho kuri pave atarashika kure agatangura kubeshera ngaho, agatangura kwitelefone, agatangura kubesha kwitelefone. Birababaje kuvuga ngo Yesu ashimwe ugacuza kumusambanirako, kandi wavayo uvuye Yesu wahurana mwene tata Yesu uzi kuvuyeyo kweri Yesu ashimwe, Yesu ashiyo cyangwa ugacuza ngaha. Haleluya. Yesu ashimwe uzi yuko waje uvuyeyo. Nta gutinya Imana kukiri muri twebwe. Imana idufashe cyane. Nukuri twotinya Imana, twotinya ibyaha, ingeso zohinduka, tukaba abandi bantu bashasha. Hanyuma abenshi rero bakaza kuri Kristo. Uraza kumva abantu bariko baravuga ngo nimba ari birya, ngo nimba ari birya, ngo nimwe murabijamwe mwebwe, ngo nimba ari birya sinzoza.
abari kavuga iki nimba ari bijya dusangira amacupa hamwe mu kabare erega iyo ugenda barakubona kandi rero murazisangira bakaguha canke wewe ukabaha ariko baca baja kukuvuga bakakuvuga ngo nimba ari bijya byo kujya gutamba mwikankabuye ari kubera mwasomye kamwe ngo ya ugasanga inshuti ntizikijijwe ugasanga abagenzi ntibakijijwe kubera tutabamiye ivyamwa vyiza iyo ni imitima tuzobazwa ivyo navyo vyiyumvire yuko hari imitima tuzobazwa abo ku kazi twazibiye tuzobabazwa kuko burya aho uherereye ni Imana yagushize ngo uvugire niyo taha Imana yaguhaye niho Imana yaguhaye ngo bari ukorera hajya uherereye hajya ukorera hajya mu kibano niho Imana yaguhaye nimba ukora mu bakuru yaguhaye barya bakuru nimba ubahamvye uzobabazwa honorable abashinga amateka uzobabazwa niyo taha Imana yaguhaye yo gukoreramwo nkunda kuvuga ngo hari abo shikira wewe udashobora gushikira jewe nzobazwa abo shikira ariko nawe urafise abushikira nanje ntashikira nawe uzobazwa abushikira uretse ivyo turafise ababanyi si ivyo gusa turafise inshuti kandi bose ugira bose barakijijwe abiwanyu waragerageje abagerageje n'amahoro aho ubu amakara wayashize kuri we ariko nimba utaranagerageza gerageza vy'ukuri kuko uzobabazwa pe uzoshikubazwa ati mbega warananiwe no kubwira papa wawe ubutumwa bwiza mama yarakunaniye urya muvukana uramutinya kubera ari mukuru rero uramutinya tuzobabazwa abarimu ubu ntituri muri Amerika twebwe twaragiriwe ubuntu muri Amerika umwarimu agiye kwizanisha ivy'Imana mu ishure aca apfungwa mbere no gupfa hakwa gupfa ariko mwebwe abarimu murafise mwarahawe abana imbere yanyu mushobora kukadobezamwo hajya mu kwigisha mukabanza kukadobekamwo abana mukabakiriza Yesu dusumbwe n'abana baraho numvise bagiye ku ishure bagafata bagenzi babo bakabakiriza Yesu bati muramwakira nta kabuza muramwakira abana baja kwitwara kwa directeur ngo bariko baratwakiriza Yesu ku nguvu dusumbwe n'abana bacu none turakenyeye abana bato badusumbe bo bararavye basanga abana twigana twarabahawe reka tubabwire tukiri kumwe kubera ejo nibazoba bakiri kumwe bashobora kujya kwiga ahandi rero Imana idufashe yarayo majambo numva shaka ko twibukanya tugende nkuko bibereye abera bene data batatubona tugende nkuko bibereye abera abungere batatubona tugende nkuko bibereye abera abo dusengana batatubona tugende nkuko bibereye abera kubwo gutinya Imana ibona hose kubwo hari abatinya bene data aho gutinya Imana ibona vyose kandi nama navyumvise kwe ngo ndagusavye ntabimenye ntuzenya ntabimenye areka kubimenya Imana yo yabimenye sogo ntabimenye sogo urambikira kabanga sogo ntabimenye sogo ntabimenya mugabo Imana yabimenye ngo mama yabimenya yonyica ntacyo ndakugira ico iyizoka ikugirira hari jewe ntacyo ndakugira pe ko ntagusohora mu rusengero ko nakwica ariko iyizoka ikugira yakubonye niyo dukwiye gutinya rero haleluya tugaca tugenda nkuko bibereye abera twama ivyamwa mu ngeso abantu batumenyere kuvyo twama tutarinze kuvuga amajambo menshi barabe uko twishura barabe uko tuvuga reka tuve hasi dusenga Imana dusenge kugira ngo Imana idushoboze turisengera ariko kandi turasengera n'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo baze babandanye urugendo batanguye
bama ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana, haba impinduka bigaragare. Ariko natwebwe ntituhave tubimenyera, ntituhave twigira bakera ngo ni bya kera hama dusange twabimenyereye. Oya, turakwiye gukizwa ku munsi ku munsi. Umuririmbyi yararirimbye ngo mpisemwo guhora nkizwa no gushingwa mu gakiza sinzovayo. Haleluya. Reka twisengere. Nagomba ndagusabe wisengere kugira ngo wongere ubicitegererezo, wongere ube uzana uburyoha aho uherereye, kubw'ingeso nziza, kubw'imvugo nziza, kubw'inyifato nziza. Sinzi uko uyu munsi byari bimeze, ariko nubwo byoba byari byiza, ongera wisengere kuko wamubaguma bunze ku rugi kugira ngo abuze na benshi kwama ivyamwa. Ugasanga umuntu yahurudutse yishuye ukuntu, umuntu agasigara yibaza ngo none uwo n'umukizwa canke siwe. Reka rero twisengere kugira ngo Imana idushoboze kugenda nkuko bibereye abera, Imana idushoboze kuyitinya no kuyubaha imisi yose na hose. Tubaho abera batabona, tubaho bene data batabona, tuyitinye twongere tuyubahe, dukora ibikorwa vyiza byo kugororoka. Data, mu izina rya Yesu, turi imbere yawe, twebwe abo wagiriye ubuntu uyu munsi ukatwegeraniriza ngaha. Turi imbere yawe, turibukijwe yuko dukwiye kugenda nkuko bibereye abera kubwo gutinya Imana. Data, by'ukuri uyu munsi turatukije izina ryawe mu bitari bimwe, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo twiyumvira. Mbere ugasanga n'ivyamatwama si vyiza, ahubwo abo hanze baradutuka. Mbere n'ishengero ririko rirakengegwa, abo hanze bariko baradukengera, bakengera ishengero kubwo ivyamwa twama atari vyiza. Mana, ndasavye imbabazi mu gishingo cy'abantu bose batamwe ivyamwa bikwiranye no kwihana, haba mu kibano, haba ku kazi, haba mu nshuti, mu bagenzi. Abakenyezi batamira ivyamwa abagabo babo, abagabo batamira ivyamwa abakenyezi babo, abana batamira ivyamwa abavyeyi, canke abavyeyi batamira ivyamwa vyiza abana babo. Ndasavye imbabazi, ndavyikoreye muri kano kanya. Imbabazi zawe zitubonekeko aho twavuze ibinyuranye n'ivyo dukora. Mwami, utubabarire aho twavuze Yesu ntidukora ivyo Yesu akunda. Utubabarire mu izina rya Yesu. Hanyuma uhereye uyu munsi Mwami, umaze kutubabarira, utugirire neza, unshoboze kubinyega kwama ivyamwa vyiza bikwiriye no kwihana, unshoboze kugenda nkuko bibereye abera. Bene data ubashoboze, erega imisi ni mibi, uduhe kwirinda, uduhe kuba maso. Erega ngo we waduhamagaye uruwera, ugomba natwe ko tubabera. Reka umuntu wese Mwami yongere gutunganya ingeso, yongere gutunganya inyifato yiwe kugira ngo twamire ivyamwa abandi baraba ingeso zacu hanyuma baduhinduke. Uzoba ukoze cyane Mwami, mu izina rya Yesu. Udushoboze kugutinya uhoraho, tugutinye ntidutinye abantu, ntidutinye ngo aba baratubona iyo turi mu ntege nke, ariko dutinye wewe, dutinye gukora ibyaha uko tukubashe kandi tunagukunze gose, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugutinye kuko ari uzocira urubanza umuntu wese utarubanuye ku cyubahiro. Uzoba ukoze cyane Mwami, dushoboze. Ndasengeye aba bantu bakiriye Yesu, bageze ikirenge mu ca Yesu, ngo bagirire neza. Hari ibyo bavuyemwo, hari abagenzi bahoramwo, hari inshuti bahoramwo. Ndabasengera ngo uzobashoboze kugenda nkuko bibereye abera, uzobashoboze kugenda uko ijambo ryawe ritubwira, uzobashoboze kwama ivyamwa vyiza bikwiranye no kwihana, mu izina rya Yesu. Baze babanze bavuga ubutumwa bwiza mu ngeso, hanyuma ni wabaha ijambo bajana, baze bagende bavuge. Uzoba ukoze Mana yacu nziza, turagushimiye kandi turakwiteze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Twishimira